atekanye ko ikirere kizoba kimeze kuri wa mbere igenekerezo rya gatandatu gitugutu umwaka wa 2025 mu gitondo hitezwe ikirere kirimwo ibicu byinshi mu ntara nyinshi z'igihugu cacu uretse mu bice vya Rumonge, Makamba hamwe na Rutana hitezweyo ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike bike. Ahazoba hakanye kurusha handi ni Mwaro aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 13 ku muhingamo. Hitezwe imvura mu bice byinshi by'igihugu cacu ahenshi hakazokumvikanamwo n'imituragaro, ariko mu bice vya Rumonge, Mwaro, Rutana hamwe na Makamba hitezweyo ikirere kirimwo ibicu byinshi gusa. Ahazoranga ubushuhe kurusha handi ni mu Cibitoke aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 31. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11:47 rirenge igihe cy'isaha 11:54 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mu yateguwe n'ikigo Ijebu nayo Nadia Ndayizenje na yabashikirije mwakoze kuyakurikira.